inkoho zirasohoka imbone nuko umuvuga w'igipolisi ashaka ngo mvuga ngo ifobetse ngo dushaka kugwana nta ntambara dushaka muri kino gihugu ntayo dushaka. Eka nsubire ndabahe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese atwumviriza aherereye. Nagira nsubire ndabahe ikaze nshuti banywanyi bacu bananya kudukurikirana 5 kuri 5 kuri mikoro muri kumwe nanje Dr. Abraham. Nagira ntanguranye n'amakuru akomeye cyane mu ntango ntanguranye na kamwe mu ka audio turibuze kugaruka ko nagira benshi mwumvirije ari akande nyene. Aha rero turibuze kugenda tugaruka ku makuru akomeye cyane twabateguriye. Ni mu gihe mwaka kanye mwaya makuru turibuze kugaruka kubijanye n'umutekano mu gisagara ca Bujumbura. Aya makuru yacu turabize kugaruka kubihangange mu mugambwe CNDD FDD. President Ndayishimiye bo babuze ingene bamukura ku butegetsi uyu munsi bakabipfuza yuko bagomba kubanza guhungabanya umutekano w'igihugu. Nayo biruko rero abategezwe kwambikwa ibara bobo ni benshi. Haraza kuzamwo igihanganye nka General Bunyoni, haraza kwambikwa ibara igihanganye Agatogwa, haraza kwandika nanone ayandi mateka akomeye cyane mu gihugu. Nimugihe kandi mu gisoda hoho umutekano usa naho umenga wongerejwe bidasanzwe bifatiye ukungene abasirikare bajya bahora hajya muri kambaze mugabo bahijije gusubirizwa. Amo masoko yacu rero asigura yuko rero abacungere muri kambaze baturutse mu yandi makami mu gihe abahahora atamuntu numwe aramenya iyo bajanywe. Turuze rero kubigaruka ku mwama makuru akomeye cyane, turuze kwishikira kwa Ndayishimiye turabere hamwe mbega vyifashe bite. Ni gute Ndayishimiye inyifato yiwe ihagaze muri ibi bitoroshe Uburundi burimwe biboneka yuko Ndayishimiye ari karahangana n'abansi biwe. Ndayishimiye yoba agira nanone agirwe nabi nanone nkuko mu minsi iheze vyashitse. President Ndayishimiye hariho abipfuza gukora nabi kugira abarundi baze batanguze imyerekano mu gihugu. Hariho rero amwe makuru akomeye cyane asigura vyinshi turuze kugenda tubigaruka ko mu minsi iheze nyene cyo mukuru w'igihugu President Ndayishimiye yaramenyesheje yuko vy'ukuri banka kumuhanura abandi bakanka gukora neza kugira leta yiwe ize inanigwe hama abarundi bamenye yuko Ndayishimiye naniwe hama abari kubaramugirira nabi ari bonyene baca bamusubirira. Ivyo vyose n'ibindi bitandukanye nagira mwaravyumvirije. Ayo siyo makuru yonyene anzanye ngaha. Nagira twigarukire ku kijanye n'umutekano muri ville. Abatondeye bisi, abatondeye ibitoro ku station atandukanye vyifashe bite, umutekano wifashe bite, itegwa rya grenade Bujumbura ryifashe bite. Hari amasoko yacu avuga yuko hariho iyindi misoro ihejije gufatanwa ama grenade yagomba guturitsa mu gisagara. Ivyo vyose n'ibindi bitandukanye ukuri rukuhe ho bariho rero ibiriko biravugwa mu iperereza yuko iperereza ari ryo bari rikorera tegura ibi vyose ho bagira hasubire kwagirizwa ibitero bikomeye cyane abatari bake cyane ahanyene ibara rihava ryambikwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abavuga ibitagenda neza mu Burundi. Ego cyane hakazamwo n'umugwinyeshamba Red Tabara. Ibi vyose n'ibindi bitandukanye mu kanya mu buryo bw'idorido turuze kugenda tubigaruka ko nimugaye kandi turuze kugaruka ku muvugizi w'igipolisi hama tuze kurabira hamwe mbega nibiki biriko biraba. General Arengiyo Bunyoni inyifato ziwe zo bazifashe zite muri ibi bihe bitoroshe nawe nyene biboneka yuko agira akoregwe elementanya nk'iryo yakorewe muri kahise. Amwe mu masoko yacu rero hariho ubutumwa bukomeye cyane duhejeje kuronka mwaka kanya ubwo nariko ndategura iki kiganiro ubwo nari ntanguye. Hariho amakuru mashasha nakiriye ndibuze kuyagaruka ko mwaya makuru ubunyene ibintu bisa naho umenga nanone ku marezo sociaux hoho birashushe. Yamara abene igihugu bari mu gisagara bo bagira bati hajya nta barajyaguye, abandi bati hajya hariho ibintu bisa naho umenga ntibimeze neza. Mbega wewe uri kuratwumviriza uhereriye he? Ico ngusaba nuko manuka musi video gafyonda kuri suivre kengurukira cyane nanone incabwenge zidukurikiye kuri YouTube. Nagira ndabwire yuko uyu muhoro wacu ariho honyene muri buze kugenda muronka amakuru akomeye cyane mutobasha kuronka ahandi kuri YouTube. Rero nagira namwe nyine ntiwibagire kugira sabone canke subscribe hama ntiwibagire gupartage mu magroupe atandukanye yo WhatsApp canke Facebook nkuko muriko murabigira guturuka ngarutse mu makuru akomeye cyane ku mashene mashasha nanone mbashikiriza amakuru akomeye cyane abandanya kudushikira mu buryo bw'idonido. Shuti banywanyi bacu rero ni muhunde kandi munyemerere nsubire ndabakengurukire ndababwira yuko yari amakuru avuga mu bisate bitandukanye gisate ca politique umutekano ekanagateka muntu akaba ari amakuru mutorezwa n'ubugwamyesha amakuru muhinga akorera nga mu Burundi n'abandi bakorera ijya nino mu karere k'ibiyaga binini. Urashobora rero kudukurikirana nanone yo bakuri
WhatsApp canke ku zindi mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye YouTube, Facebook n'ahandi hatandukanye, Instagram, ego cyane na Twitter ariyo nyene ubu yahindutse X. Nibiki rero biriko biravugwa? Aya namakuru mutorezwa n'umugwamenyesha makuru muhinga akorera nga mu Burundi n'abandi bakorera ijya nino mu karere k'ibiyaga binini. Nagira ntanguri rero kwa General Alain Guillaume Bunyoni. Iki gihangange General Alain Guillaume Bunyoni ubuye nyene ishano ryahejeje kugwa, ibara ryahejeje kugwa, mbega ivyavuzwe muri CNDD FDD vya vyatanguye gusohora. General Alain Guillaume Bunyoni hariho abipfuza yuko yohabwa mugabo ikibanza gikomeye cyane mu gihugu. Ico kibanza ni kihe? Benshi bagira bati hajya General Alain Guillaume Bunyoni ubwo ndayishimiye mupfunze amwagereza yuko ari we yishe igihugu, hamwe ndayishimiye vyabonetse yuko yananiwe, rero ubuye General Bunyoni hamwe yoshikira ayo mabanga hariho ico yokora kugira Burundi nanone busubire ku murongo, agasubira agahuza abarundi, amasosiyete civile n'abandi batandukanye. Mugabo abarundi bari ngaha mu Burundi bagasubira guhura n'imiryango yabo yahunze igihugu, igasubira kugaruka mu gihugu, atari nka kujya ku ntwaro ya Ndayishimiye bagira bati hako nanone batahuka ntibashikirizwe mu gasho ibara rihavarirwa. Na nivyo rero bisigurwa na Reverend Ndikuriyo. Hajya ntimuze mugire muti Reverend Ndikuriyo hariho aho atandukaniye cyane na Ndayishimiye, nka kujya twabonye Ndayishimiye atanu nanone atandukaniye cyane na Petero Nkurunziza, ariko ku ntwaro ya Nkurunziza hoho vyarapfuma kuko namwe nyene mu nkurikiye nagira ayo makuru murayazi, ukuri murakuzi, nibaza yuko mutahura vyose. Ariko rero kuri General Alain Guillaume Bunyoni benshi bagira bati hari ico yofasha igihugu, abandi bakagira bati ujya n'umumenja hamwe yoshikira amabanga ico yotangurira ko n'ukwikiza abamuhemukiye bose, nk'aba bambaye haga bahora bamwipfuriza urupfu n'umunyororo wo guherayo, nibo nyene yohera ko ashira mu gasho, abandi akabashira hajya abatari bakeyi bari kubarashigwa. Ivyo vyose muramaze kubibona. Uyu General Alain Guillaume Bunyoni rero ibihanganye bimwe bimwe vyo biriko birasaba yuko ashigwa imbere. Hariho n'ivyatanguye kurungikira ubutumwa bukomeye cyane umugambwe wo mu gihugu kibaye ca Tanzania. Uko hajya Tanzania nyene murazi yuko yarigize umwarimu, yarigize umwigisha akomeye, yarigize mugabo umuhetsi wa CNDD FDD, ariko na CNDD FDD ubwayo nyene ntavyo ihakana. Hajya iremanga yuko CCM mu gihugu ca Tanzania ifasha cyane kandi ari umugenzi akomeye. Yamara nama ndababwira nti hajya Tanzania irikirahenda CNDD FDD utigute. Uravye ingene abarundi bafashwe mu gihugu ca Tanzania, namba kuko umugambwe uburimwo abanywanyi b'abantu nyene b'abarundi, hama bikiboneka yuko abarundi baherereye mu ivyo bihugu nyene, mugabo bariko barahura n'akaga gakomeye cyane. Ca wiyumvira rero abo bagenzi, biyumvire no kuri ubwo bugenzi, mbega koko bwategezwe ko riko burabandanya canke bya vyifashe biti. Hajya rero hariho abihenda bati Murundi ariko aragirirwa nabi n'utavuga rumwe na CNDD FDD. Oya, kuko aha uca wibaza yuko none abatanzania bobwirwa n'iki namba kuko uri muri CNDD FDD canke utari muri CNDD FDD. Aha rero ico nshatse gusigura ni kijanye nuko uri muri DD canke uri muri CNL canke uri muri UPRONA canke uri ahandi mu yindi migambwe itandukanye canke utarabwa n'ivya politike vyose atamugambwe ubarizwamwo. Naganda kubwire yuko namba koko uri umurundi, nibaza yuko uherere mu gihugu ca Tanzania uri kurabona ibiriko birakorerwa hajye nyene. Urazi yuko atakarata bakubaza namba kuko uturuka muri wiki canke uyu mugambwe. Ivyo vyose bihava bisigura yuko abarundi bategezwe kugira ute kwisubiza iteka hatagomvye nanone kuboneka ibindi vya hano canke hajya. Ivyo vyose n'ibindi bitandukanye nagira ndababwire yuko biba mu gihe nanone habandanya kuboneka uruhendo rukomeye cyane rwa politike Tanzania. Ati nitwe nyene duhetse CNDD FDD. CNDD FDD nayo nyene ikemanga igira iti hajya Tanzania ivuze ivyo ivuze dutegezwa kwava tubishira mu ngiro. Muramaze kubibona yuko igihugu ca Tanzania koko nkuko vyemejwe n'abatari bakeyi boba abegereye Bunyoni n'abahora ari abagenzi biwe yuko Tanzania ariyo yagize urara mu gupfunguza General Alain Guillaume Bunyoni. Ikindi naco gikomeye nuko gushika ubunyene amwe mu makuru dufise asigura ingene President Varisito Ndayishimiye hajya bamuhenze bikomeye ubwo yari yagiye mu nama aho nyene mwico gihugu, inama ijanye n'aya mabanga mashasha yahawe yo kurongora ubumwe bwa Afrika, President Afrika. Uyu munsi niko Njeri nawe amwita ati ni Papa Afrika.
muramaze kubibona naho benshi batabibona uko nyene kuko ivyo akora ibihushanye cyane n'ivyategezwe kuba biriko birakorwa na Papa Afrika. Aha rero ico nagira nsigure ni kijanye nuko uyu munsi biboneka yuko President Ndayishimiye barahenzwe na Tanzania, uyu munsi abariko aravyiyumvira ko mugabo bikamubana bibi cyane kuko Ndayishimiye mu ndoto ziwe mugabo nagira ndabwire yuko atigera yiyumvira kuzopfa arikuye Bunyoni. Ubwiwe yarivugiye ati jewe neva hakonde kura Bunyoni mugabo mfuma mpfa. Uyu munsi Ndayishimiye aracahema Bunyoni aridegemvya. Yumvire kuburi umugabo w'ijambo, umugabo w'ijunja n'ijambo mugabo bigashika, nanone ivyo yavuze kanatsinduri umukuru w'igihugu bigashika ntubishire mu ngiro. Ego cyane Ndayishimiye siwe atwaye vy'ukuri kuko hariho abandi bantu batwaranye nyene, hajya umuntu umwe ntiyotwara igihugu, hariho abamugondoza, hariho abamugora nawe bwiwe nyene aravyivugira, yavuze yuko hariho abantu bashikijana mugabo bamugoye, ariko ubwiwe nta ngingo nimwe yofata yo kubakura mu mabanga canke mugabo abashire ku murongo ntibikunda kuko nawe nyene bisa naho menga arabatinya. Ivyo vyose muramaze kubibona. Ujyaho zari president yaravuze ati Ndayishimiye ubwanje naramusavye abampe mugabo nanone tubakubite mugabo tubakubite gose tubashire ku murongo ariko ntabo yampaye. Nagira mu kiganiro yashikirije mwaravyumviye. Ivyo vyose n'ibindi bitandukanye nagira tubisimbe hama twishikire ku makuru akomeye cyane, nanone turuze guhuriza hamwe nayo ajanye n'ico gyangange Bunyoni. General Prime Niyongabo mu gisoda vyifashe bite? General Prime Niyongabo numwe mu bahejeje imisitari mike bariko barambikwa ibara yuko yo yaragize uraro rukomeye cyane mwiturika ry'ibisasu bikomeye vyaturikiye muri Kambaze hajya ku Musaga. Prime Niyongabo ababivuga basigura yuko yo yari yanse yuko bakora audit kuko hari hategekanijwe audit y'ibigwanisho vy'igisoda c'igihugu, ariko Prime Niyongabo kuko vyikekwa yuko hariho ivyo yarariye mugabo agakora amadiri yiwe hama amahera avuyemwo ntashigwe no mu gisoda ahubwo agashigwa muri zijya microfinance ziwe. Amwe mu masoko rero boba bari ngaha mu gihugu abatari ngaha mu gihugu bagira bati hajya Prime Niyongabo yoba azi neza ikijanye n'iturika rya bijya bisasu. Vyo bibabaje cyane rero kwiyumvira kugandagura canke gukora igikorwa kigayitse mugabo catumye abene gihugu benshi bahasiga ubuzima uriko wikingira kandi uri umuntu ajejwe gucungera umutekano w'abene gihugu. Hamwe rero vyo bari ukuri ryo bari bara kandi n'Imana musumba vyose mwashize imbere ntiyozopfa nanone ibababariye, nta kigongwe mwazokwigira mubona n'umunsi numwe. Ivyo vyose muramaze kubibona. Je ndabivuga nirenganira kuko hano sindi ngaha kugira nagirize umwe mu bari ngaha ico ndiko ndakora no kubamenyesha amakuru. Unkurikiye 5/5 namba kuko unkurikiye uri umunywanyi wanje manuka ngaha muri commentaire canke muri comment section hama wandikemwe yuko unkurikiye 5/5 canke ati turi kumwe. Ivyo vyonyene nibaza yuko ari intererano ikomeye, ahandi naho ntibagire kugira suivre canke subscribe kuri YouTube uze kunkurikirana 5/5 muri commentaire ndabakeneye cyane. Tubandanya rero amwe mu makuru yandi ni ayariko aravugwa ku gihangange Agatogwaso. Agatogwaso yoba yiteguriye gute kugaruka mu rukino rwa politique? Hariho ibihuha bejeje Mr. Mike bigira biti Rwasumenga yarinjiye muri CNDD FDD uravye inguvu yahorana, ariko uyu munsi bikabiboneka ko umenga ntishurwe mu gihugu, nta kivuga ntaca gikora. Mugabo yahora ari umugabo w'ijambo, ariko uyu munsi umenga yatewe ubwoba na Ndikuriyo rero hariho abambitse ibara Agatogwaso misi heze. Ibihuha vyarakwiragijwe ku marezo sociaux vyinshi mugabo bivuga yuko Agatogwaso yoba yarahawe amahera atari make kugira ntaze asubire kwidogera CNDD FDD. None abahora umuyoboka bica bigenda bite? None ubwo bari ubugabo canke ubwo bari ubuki? Ivyo vyose nawe nyene nabandi nibaza yuko muri ko murantahura. Ikindi naco rero Agatogwaso uyu munsi hariho abagira bati yoba yiteguriye kugaruka mu rukino rwa politique. Nagira ndabwire yuko iki gihangange uyu mugabo hajya arakunzwe n'abarundi benshi, naba mubona bari mu bibanza bikomakomeye yoba Ndayishimiye canke Ndikuriyo
Agatogwasa umuhaye amahigwe mugabo kamuha ikiringo c'umwaka umwe mugabo akegeranya abanywanyi biwe. Aha ntimuze mwibaze yuko hariho ikindi gihangange co musumvya abanywanyi, nagira muramaze kwibona. Hajya hariyo n'abadede mugabo bakunda uyu mugabo. Abaseneri bo nibaza yuko naho yabahemukiye bidasanzwe bivanye no kumukumira, nibaza yuko abamukunda bobo ni benshi. N'abaturuka mu yindi migambwe itandukanye nibaza yuko barakunda iki gihangange, muramaze kubibona. Uyo rero Agatogwasa hamwe ivyo biriko biravugwa vyo bari ukuri, naho rero ngabandanya gutegwa ubwoba mu misi heze murazi isanganye ryamushikiye, mugabo benshi bagira bati hajya hariho intumbero ikomeye yo kumugandagura, abandi bati hajya no kwambika ibara ubutegetsi ni isanganye nk'irindi. Ndayishimiye niwe mu guhumuriza abarundi no ku n'ibindi bitandukanye yavuze ati isanganye rihora ari isanganya. Mugabo nagira ndabibutse yuko Agatogwasa nyine ntiyorohewe, naho atorohewe nawe nyine ataca ari karakora kugira mugabo abarundi bamushigikire kuko yarakumiriwe bidasanzwe. Mu kiganiro yaheruka gutanga kuri Yaga TV, mugabo yaragaragaje ingene ibintu vyifashe mu gihugu, urukino rwa politike n'ibindi ingene bigoye. Ivyo vyose n'ibindi bitandukanye, ntiyanibagiye kuvuga yuko hamwe Uburundi bwobandanye ukunyene buri ko buratwagwa, mugabo igihe bariko baravuga bati Uburundi buzoba igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, igihugu gite imbere mu mwaka wa 2060, ico gihe nyene kizoba ari igihugu mugabo tuzoba turiko turarondera nanone imva zo kugishinguramwo mu gihe coba kigitwawe ukunyene gitwawe. Imyaka irenga 20 iraheze batwaye, ariko bavuga yuko muri 2040 ariho nyene Uburundi buzoba buhejeje gushika kuvyo bahora bipfuza. None mbega ivyo birashoboka canke ntibishoboka? Igihe niyo nyisho nyene itabesha. Ayo rero siyo makuru yaranzanye ngaha. Nagira twishikire rero kubijanye n'umutekano muri ville. Muri ville Muragabe, abaherereye muri ville uyu munsi nagira ndababwire nti umutekano ntiwifashe neza, ibintu ntivyifashe neza, naho leta itariki irashima kugira ivyo ivugiye hejuru, ariko hari ukwikeka gukomeye cyane yuko hariho imigambi yo guhungabanya umutekano w'igihugu. Ntimuze mugire muti hariho umwansi w'u Burundi nyene aturuka hanze, uko umwansi w'u Burundi ni umurundi nyene. Ntimuze mwibaze yuko bajya baturikije muri Kambaze, ntimuze mwibagire yuko hari aho bagiye nabo nyene bo bari bo bafise iyindi ntumbero ikomeye. Ndayishimiye rero agomba yambikwe ibara bidasanzwe mugabo kugira nanone kumwima imanda igira kabiri bize vyorohere abadede. None ivyo bihanganye vyo biriko birategura ico gikorwa vyo bari vyande, vyo bari bihe, ni kuzihe imvo zozo nibaza yuko muri ko murazitahura kuko ndiko ndazivuga. None hamwe abene igihugu boheza bagatahura mugabo izo nkozi z'ikibi ibica bigenda bite? Hoba rero hari n'umugambi ukomeye cyane wo gutanguza imyerekano mu gihugu. Ivyo vyose turaza kubigaruka ko ngaha kuri imboresha kuri yacu ari nayo yanyu. Ikindi naco ngira ndababwire General Alengiyo Bunyoni atarabwe neza baraza kumutora ikiziga ati gute. Bimwe mu bihanganye bihanurira Ndayishimiye yuko Bunyoni mu gihe kidegemvya, Ndayishimiye intwaro yitazo kwigira iboneka ko umutekano. Ivyo vyose muramaze kubibona bombori muri CNDD FDD nyene irabandanya. Eka mukanya tugarukane na Petero Nkurikiye, nanone tunagaruka muri ville. Ntibagire kugira sabone ni mukanya.